business iri trop innovative, wewe wumva yuko uvuga nti ndi capable yo gukora iyi business nkoresheje imiliyoni 20, ati ariko mu myaka 3 ndayikeneyemwo imiliyoni 300, ingo nibwo tugera tuganira. Ushobora kuba uri mu diaspora ati jewe amafaranga yanje pe nabuze iyo ndayajana, kurikirana ikiganiro kabuzi yuko ari umuntu ashobora kuba afise ayo mafaranga canke atanayafise mugabo akeneye gukubita umugambi we mu mutwe, iyi business uyimuhereze. Nkundira ndaguciremo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website. Ushobora kuba uri ikigo kigenga, business, assurance canke ONG ukeneye website kugira ibikorwa byawe bibandanye byaguka isi ibimenya. Turahari, abahinga bacu barahari kugira babigufashemwo mu kubakira urubuga website ruzogufasha ko ibikorwa byawe bimenyekana cyane ku isi yose. So bagukorera ku giciro kitavuna. Karibu, abahinga bacu baragukorera website mu masaha atarenze 48. Turabaye ikaze, muze murabe byiza atahandi byari bwigere biboneka muri kino gihugu cyacu Burundi, kuko abahinga bacu bafite ubumenyi atabandi bantu bafise kazi. Bano wanyu ba Talk Business ni Shadow agarutse nje kubabwira business iri trop innovative ku butaka bw'u Burundi, mbere ishobora no kuba iri innovative no mu gihugu cy'u Rwanda. Mubanze muyibuke yuko dufise abantu benshi bubakisha amazu bakaca bayadandaza, ugasanga nico gikorwa gusa bakora. Ako kaide ndakubwiye nukumva biza kuguha gutahura business iri trop innovative nje kukubwira hano ku butaka bw'u Burundi. Nta urayibona, ngo ushobora kuba warayibonye nanje tamakuru mfise, yazana ayo makuru hano muri commentaire muri kiganiro. Alright, ni Shadow muri kumwe. Get rich or die trying, never stop learning. Natanguye ndababwira yuko nje kubabwira business iri trop innovative, wewe wumva yuko uvuga nti ndi capable yo gukora iyi business nkoresheje imiliyoni 20, ati ariko mu myaka 3 ndayikeneyemwo imiliyoni 300, ingo nibwo tugera tuganira. Ushobora kuba uri mu diaspora ati jewe amafaranga yanje pe nabuze iyo ndayajana, kurikirana ikiganiro. Kurikirana ikiganiro hano kuri Talk Business. Dushobora kukuzanira ikiganiro cya kiganiro tuvuga nti ngira njyame 2:00 saa 9 z'ijoro nza kuba mbyutse nkuru ubushakashatsi niyumvire kugira turonke ikintu tuza guhereza abantu wanyu bo kuri Talk Business. That's why iki kintu naciyumvire ndavuga nti iki kintu ndakikore gute, sindabahamagaye baza muriki. Nimwashaka yuko ndabaha plan d'afoyer uzonyandikira inbox ndayiguhereze, hanyuma tuzojajenge tugira akadeba. Alright, mugabe iyi business ntuyineglige. Kabuzi yuko ari umuntu ashobora kuba afise ayo mafaranga canke atanayafise mugabo akeneye gukubita umugambi we mu mutwe, iyi business uyimuhereze. Alright, ndagaruka turi mu gihugu kigizwe n'ibintu bibiri, uburimyi n'ubworozi. Mugabo nemera yuko ivyo bintu bibiri biciriritse biri ku rwego rutoya cyane gose, kuko wanashima biri ku rwego rutoya cyane gose twihagije mu bintu bike. Iyo mvuze yuko twihagije mu bintu bike, turafise ibintu byinshi dukenera mu gihugu mugabo dukura à l'extérieur. Kije dukura à l'extérieur nuko kibuze. Okay, nimba bihari naho ugasanga ntibihabwa agaciro nkuko byategezwe guhabwa agaciro. Okay, that's why iki kintu uze kucumvira ugikurikirane ugihanahane n'abandi, kuko ngo ukuboko kumwe kuriyaga mugabo kugira iki ntikwimara ubugi. Iyo business ndakuzaniye ni business ikogwa gute? Mes amis, la fois passée nabakoreye video ndababwira yuko hariho amatongo akigugwa
ugasanga hegitari igurwa imiliyoni 2.5 canke imiliyoni 3. Cuke ntakibabwiye birafitaniye similarite n'iki kintu je kubabwira. Genda wifatire ihegitari 3 canke hegitari 10 canke hegitari 10 uzigure, hanyuma umaze kuzigura uce uharima par exemple katuvuge nk'igiterwa c'amavoka. Donc cyagitegwa kizomara imyaka 7, kizomara imyaka 10 abantu bagisarura. Iki kintu cumbi cyane gose. Nukuvuga simvuze yuko uza kuharima cyakintu uza gusarura mu myaka 2 gusa. Cyakintu uzosarura imyaka 10. Cyakintu uzosarura mu myaka 10 na abari cyo harima. Hanyuma umaze kukirimaho tuvuga ni jewe uzi hegitari zari 20, 10 ndazigurishamo. Singurisha ubutaka gusa. Singurisha bijya biti gusa. Ngurisha ubutaka, ngurisha niki. Ivyo bigurishije mu myaka 3 bitaratangura kwama. Hanyuma uzoraba amafaranga baguha. Cyangwa uvuge nti sindanagurisha igice, ngurisha cyose. Muri ico gihe iyo business nagenda kubwire, apare yuko amabanki ashobora kuguha amafaranga utiribura nahagurisha, nagira ndakubwira yuko iyi business nuyikora ukavuga nti jewe ndafise amahegitari ndiko ndarimisha hana hariya mu myaka 2 mu myaka 3 ibintu bizoba biriyo bingana nk'uku, bizoba bimaze gukura, bizoba byaratanguye kwama, bizoba bitarama, bizoba biri hafi y'ukwama. Uyu business uyikore widandaze bishoboka muri iyo business. Nagira ndakubwire hano mu Burundi dufise abantu benshi bazanye ama business ari similaire niyo, ugasanga bazanye business z'ubwubatsi, bakubagira ababishaka, bakubakira n'abatabishaka bashaka kuzidandaza. Izo business zaciye zigwira cane gose. Niyi business nagenda kubwira ngaha mu gihugu cy'u Burundi ntabonzi bo bayikora, ariko nuyikora umenye yuko inyuma yaho uzoronka amafaranga menshi cyane gose, kubera iki uzoburi wewe wenyene uri kurayikora. Ikindi naco ni business nakubwiye yuko ukwiye gushimikira ku bintu bimara igihe kinini mu murima, hanyuma bikazana umusaruro ku myaka. Mu myaka yaheze nko mu myaka ya za nonanikombye cyangwa za gaterenikombye, abantu bari gukora iyo business bakoreye ku kirimwa cikawa, bari no gushigikirwa na leta ku rwego rukomeye cyane gose. Na n'uyu munsi hano ku butaka bw'u Burundi hariho ibirimwa ukavuga nti jewe ndaje mu vyamwa, ndarimye mu mavoka, ndarimye imyembe, ndarimye iki. Ivyo bintu ukavuga nti jewe mpejeje kubirima bikamara bikangana ku rugero rungana ku jewe mba nahejeje gushira ku isoko. Ugasanga wakoresheje nk'imiliyoni 50, umugabo nuhashira ku isoko ntihazoba hagifise iyo valere, hazoba hafise valere y'ibihumbi 200, y'imiliyoni 200, miliyoni 100 ngahe, meme na emiliyari bivaye n'ingene ahantu hangana ayo mafaranga uzoyaronka. Iyi business uyiyumvire, ntuyumve kugira ikujane gusa, ahubwo uyiyumvire kugira uyiyumvireho uri muto mu buryo economique. Okay, ayo mafaranga ntayubona mugabo ide wayumvise, iri gushobora no kudandaza iyi ide ukayironka amafaranga. Koronka amafaranga zo kuvuga yuko wakoze gusa, washobora no gutanga ide kwa naka. Hano kuri Wito Business duharana yuko amafaranga tuyaronka twebwe twenyene. Nawe ubwawe iyi ide urashobora kuyidandaza muri banki runaka, hanyuma ikakuzanira amafaranga. Ide rero uyifate, uyidevelope, uyihereza abantu uzi kuba bafite amafaranga, hanyuma urabe yuko itazokuzanira umusaruro. Ndashaka mumbwire, mbega iyi business muyumvise gute? Mbega ni ibihe bindi birimwa ubona yuko mu Burundi umuntu yokoreramo ubona yuko byozana amafaranga? Ndabibutse yuko ushira commentaire yawe muri iyi video niko guhanahana amakuru tuba dukeneye. Ufata iyi video ukayiheza mugenzi wawe niko kuronka amakuru, kuko arashobora kuba afise amakuru wewe utazi yuko yarafise, akaca yazana ukaba yaronkeyeho. Mesherezame iyi business hano muri Afrika nayo ndabona business zikunze cyane nizo mu byerekeranye n'inyubako, ariko n'abinyubako hariho ikintu bakwiye kongera ko, kuko n'abantu benshi bakora business z'inyubako
zo gukotesha cyangwa zo kugira iki mugabo bakibagira gushiramo akabije twarigeze kukivuga no mu kiganiro barakwiye kwikebuka bakaza bashiramo internet umuntu akapanga inzu ikamuzimba canka akagura inzu ikamuzimba mugabo kameme ivyo yikeneyemo byose ivyo zokenera ari muri yo bikaba birimo kujya wihutira gushiramo amazi shiramo na internet shiramo n'amatara kameme haba hariho valere wongeye kushobora no kuba ufise inyubakwa ushobora kuba ufise inyubakwa imaze imyaka 10 uyipangishije iyongereze valere mu gushiramo internet ufuma badugiriza ko ukabadugiriza ku mugabo nabo hari ikindi kintu cy'agaciro wabahaye c'est très important. Mes chers amis, iyi business nibaza yuko tuzoyihanahana ko ubumenyi wahagije ushobora kuba uri muri za Dubai za hehe urashobora kututerera amayide ukatubwira nti hino muri iki gihugu ndimo ari Zambia ari mu Rwanda ari Tanzania canke Kenya turazi ko mudukeka nayo muri mweshi ati business ziri simire zikorwa nkuko bazikora ukuntu bazungukamo ukuntu c'est très important muduhe amakuru natwe tubahaye ayo dufise namwe ni muduhe ayo dufise. Ndabibutse yuko mu gitabo nise igitutu cy'ubuzima nababwiye nti umwe wese abe inyungu ya mugenzi we duhanahana amakuru rero mu kuberana inyungu c'est très important. Ndabasezere ndayifuriza ibihe byiza. Yari Shadow mwari muri kumwe. Ciao ciao. All right.